Of course, my name is Amipro, the MC, the electricity, the MVP, the king of interview, ambassador of Gates, voice of money, in Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ube the first ubu mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. Ndashaka yuko tugaruka muri entertainment, muri showbiz. Yuvuze entertainment uraza kubona aba comedian, uraza kubona abaririmbyi, uza kubona abantu benshi cyane, uza kubona umugwi w'abantu benshi n'abasanzwe bakora imyidagaduro bose uraza kubabona. Ndashaka yuko tugaruka no musterambere muri entertainment y'u Burundi riko riragaragara aho tubona abaririmbyi bamwe bagura imiduga, tukabona aba MC, abamenyesha makuru, aba DJ bafite imiduga izimvye ku munsi. Hari ku munsi wa mbere igenekerezo rya 5 kwezi kw'icumi niho Amipro Show yaronke inkuru ivuga neza yuko umunyagwenya nkuko bakunze kubivuga mu rundi rurimi, umukomedian utwenza ariwe Ismail Gasore aka Baba Lao yashoboye kugura umuduga uri muri marque ya Benz. Ismail Gasore aka Baba Lao uno munsi afite umuduga uri muri marque ya Benz. Umuduga muzobona kumbure kubakunda guhura na Ismail Gasore, muzobona iyo muduga canke kubakunda guserkila muri centre ville, muzobona no muduga wanditse ko imbere izina rya Gasore muri kino gihe bamaze imisi bamutazira muri seri yitwa Bisanga Man, n'izina yisengo ni Baba Lao. Niko umuduga wanditse ko imbere, mu gihe inyuma hariko logo ya Ismail Gasore. Umuduga ufise ibara ritukura uri muri marque ya Benz, niyo muduga Ismail Gasore ariko aragiramwe uno munsi. Amakuru tumaze kuronka nka Amipro Show avuga neza yuko iyo muduga Ismail Gasore yaguze imiliyoni 3,700,000 vy'amarundi. Gira ico mumubwiye Ismail Gasore, uraja muri commentaire ugira ico mubwiye. Yari Amipro, ini Amipro Show257.